Yes, my people. How are you? Me, I'm just a good. Everything's gonna very well. Ndishimye kabisa. Inyuma y'igihe kitari gito ntagaragara kuri kamera ya World Vision TV, suye kugaragara by'ukuri nk'umwe mu bakunzi banyu, nk'umwe mu bantu babakunda by'ukuri. Ndishimye kabisa mu buryo bugaragara. Ndanayivuriza umwaka mushasha mwebwe mutari bwambone kuri kamera cyangwa kuri screen z'amatelefone yanyu, mwe muri ko muradukurikirana kuri machine yanyu. Ndabaramukije cyane. Ku mazina yanjye ni Pastor Nahimana, ayo niyo mazina papa na mama bampaye. Ushobora kunyitwa Timote cyangwa nyitwa Israel, ihanga ry'Imana, ivyo byose biremewe. Nyita super manager cyangwa young D cyangwa young P, byose bikaba bifise insiguro. Suye kwaramutsa iyi muri ko murakurikirana ni World Vision TV online, making sure ko amaze ukora sabone cyangwa subscribe kabisa, hamwe tugumane twishima, hanyuma dugume twamena mukizi wacu cy'umunezero kabisa, bari ibintu biba byuzuye kabisa. Nishimye kuno mugoroba nsuye kubaramutsa by'ukuri, nihanganisha mwe bitameze neza, jewe nkaba ndangije akazi, ariko mvuga ati reka subire kugaragara kuri kamera za World Vision TV. Wewe wamaze gukora sabone, respect, kola like, share na comment. Hanyuma mpamagarira utarakora sabone, please do it this now. Apana byande byo kurindira ngo linda ndabiyo bija, no. Kora sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icyongereza, hama tubandanye tubana cyangwa tubamenamwo ikiziba cy'ibyishimo. Uyu munsi rero ngiye gusubira kubana namwe by'ukuri, ndishimye mwisasangura tugiye kuba tubana namwe by'ukuri. I'm so happy for everything. Ndanifuriza abantu bose banzi abatanzi mwese umwaka mushasha. Ndamutse abantu bari mu gisagara cya Bujumbura, aho ubona kuno mugoroba hagorobeje hagwa kavura, iby'ukuri abari ibintu byo gushima no gushima Imana. Ndamutse abantu bari mu bisagara biri hagati mu gihugu, abari Ingozi, Saruti, abari muri Gitega, Muyinga, Kirundo, Muyinga, abantu bari muri Kayanza ndabakunda cyane, abari hanze y'igihugu ndavuga mu gihugu cy'u Rwanda, mfise yaba pump cyangwa mfise y'abantu banje, ndabaramutsa cyane. Abantu bari muri East Africa ndabamvuga bijya bihugu byose mwese ndabaramukije. Abantu bari mu bihugu by'Abarabu, ndavuga Arabie Saoudite, ndavuga Dubai, Qatar, ndavuga Oman, ndavuga benshi kabisa ndazi ko mudukurikirana. Ndavuga abantu bari muri Europe, Belgium, Swiss, hariya muri Pologne, mwese ndafise y'abantu muri Italy. Ndamutsa cyane n'abantu bari muri Canada, ndazi ko fise y'abantu bankurikirana. Saruti kabisa, ndumva nishimye no gusubira kuba mbana namwe. Uyu munsi mudukundire by'ukuri, dusuye kubana muri operation nziza cyane, aho tugiye kuba turabira hamwe bimwe muri saga canke mwisasangura rimwe mu muziki ndundi. Dusuye kwinjira cyane muri entertainment, aho ubona ko ibintu ari byiza, tuva ku ntambwe imwe tuja ku yindi. By'ukuri ntishimira ibikorwa abarundi tuba tugezeko. Were bamaze kuba ukora sabone, usuye kukuramutsa, nshimira cyane mwebwe mwese mukora amashare cyangwa amapartage, ndabakengurukira cyane. Icyo ngusaba, jya ku pages yacu yaba ya Facebook, Instagram, ukore follow, andikamwo World Vision TV, umaze ukore follow, gucyo uzogume uronka amakuru ari update. Uyu munsi rero tugiye kuba tuvuga kuki. Nishimiye mwe kubakira, nizere ko muguwe neza. Je meze neza kabisa, umuhungu wa Mutama kabisa meze neza. Uyu munsi rero tugiye kuba twinjira mu isasangura ry'umuziki w'u Burundi. Ivy'ukuri mwamaze kuvyumva ko ari World Vision TV online. Ndabishimiye cyane mwe mwamaze gukora sabone cyangwa subscribe. Saruti kabisa, ndabishimiye. Making sure ko amaze kuba ufyonda kwaho gakengeri kugira ngo uzoze uraronka notification jour à jour cyangwa buri gihe tumaze kuba dukora ikiganiro. Ico ndabizeza nuko buri gihe tugiye kuza turabaha ibikorwa. Wewe ushaka kumva ko isi ikwegereye cyangwa ivy'ukuri umunezero ukwegereye, making sure ko amaze gukora sabone, utumire na bagenzi banyu ivy'ukuri ko amaze gukora sabone. Suye rero kubaha ikaze, ndanabifuriza uburyohe ku kiganiro ngiye kubarosa by'ukuri.
uyu munsi rero ngo tugiye kuba twinjira muki tugiye kuba twinjira mu munezero vy'ukuri wa bimwe mu biganiro bimaze iminsi bikogwa abarundi bakora amateka entertainment y'u Burundi iva ku rugero rumwe ija ku rundi ariko vy'ukuri haba hariho ivyo kwishimira n'ivyo kunegura ariko ntibe vya misi yose turinjira cyane ku baririmbyi b'abarundi bariko barishimira cyane umwuzo canke gukora amateka bakava kuri kuba subscribers bamwe bakaza kuba baronka agashimwe ka YouTube mu gihe uba ukwije aba subscribe ibihumbi 100 ukaza kuba uronka agashimwe ka YouTube aho ndavuga congratulations to Lavage canke Arvin Smith umwe mu baririmbyi ayikora neza n'aba comedian mu journaliste ni umuririmbyi vy'ukuri ariko avyifatamo neza no mu acteur ku mafilme atandukanye vy'ukuri no mu hustler kabisa anaka hustling amen vy'ukuri Arvin Smith congratulations wherever you are jewe kabisa ndaguhaye felicitation aho uri hose kabisa warakoze man kuva Buterere ukaja kwinjira Kigobe ukava Kigobe ukinjira hariya nihe hariya bayitwa kumusaga Gasekebuye man warakoze man kandi komeza ubikora uva ku mateka amwe uja ku yandi ariko mu nkundire cyane uyu munsi twinjire ku gikorwa abantu benshi ubona ko ariko barishimira imbuga zose ama platforms zose ama TV online niki usanga bariko baragaruka ko mwino minsi ati ni giki urabona ko mwino minsi ariko haragaragara cyane indirimbo ya LinoG ari kumwe n'aba stars ni remix yitwa Legend urabona ko ari indirimbo vy'ukuri ikoze mu buhinga bwiza Legend urabona ko yagiye kuba iba ikwiza 1 million viewers urabona ko ari ibintu usanga turiko turishimira cyane reko nk'abarundi bamwe ugasanga bamwe dufise izindi ide cyangwa dufise izindi avi cyangwa ingene tubibona urabona ko uyu munsi turiko turishimira 1 million views ni mu gihe indirimbo yari imaze amezi mu nkundire gato ninjire kuri platform cyangwa kuri channel ya YouTube ya LinoG officially urabona ko ari indirimbo yari maze amezi 8 itarakwiza 1 million views urabona ko ariko iyi ndirimbo man indirimbo yari ikoze kabisa urabona ko ni indirimbo iri kuri YouTube channel ya LinoG umvukuri urabona ko n'aba subscribe biyo bandanya baduga ageze kuri 50k 50,000 arenga ma 50,000 60 guco urabona ko ari umuririmbyi vy'ukuri ariko arakora neza uyu muririmbyi asanzwe abarizwa muri management ya Wema Entertainment aho ari kumwe n'abandi benshi iyi ndirimbo rero ije ni Legend remix urabona ko ari indirimbo yakozwe inyuma yo gusohora we nyene Legend yiwe irakundwa igera kure iri no kuri platform yiwe nayo nirikiraduga igeze kuri wisa 15,000 wisa 15,000 yaba viewers ariko iyi ndirimbo iragendera kundwa mu gisagara ca Bujumbura ikundwa mu Burundi ikundwa muri East Africa ekano n'ahandi hose urabona ko uwo mutipe vy'ukuri ari karaza akora neza iyi ndirimbo rero inyuma yo gukundwa umutipe sinzi connection yabaye ku baririmbyi baza bayikorera remix ni remix kabisa ubona ko ari remix iryoshe niyo yaraye ikwije 1 million viewers ni remix ya Legend remix ari kumwe na B-Face on the floor tuzi cyane muri hip hop ni muraperi kabisa bikora neza harimo Dramati umwe mu basore bigaragaje muri imyaka 2 cyangwa 3 iheze harimo umusore El Pro umuraperi kandi abikora neza heruka no gusohora indirimbo shasha yitwa Icupa ari kumwe na DJ Feedback kuva muri Downtown DJs mu DJ ariko arabikora neza arakora vy'ukuri mu kudija arakora mu ndirimbo arakora mu kwegera abaririmbyi ni indirimbo rero ubu mwanya tuvugana yamaze kudepasa 1 million views ni indirimbo vy'ukuri yayikoze neza ariko igitangaje nukungene indirimbo original canke atari remix indirimbo ya LinoG itarakwiza 1 million views iri kuma wisa 1000 kelke
ariko sometime bigatahurika ibaze imbaraga za Bface on the floor zigiye hamwe n'iza LinoG, iza Dramati, iza Pro na DJ Freebite bose bazishize hamwe. Ariko kandi ni kibazo nibaza kenshi sometime gute collaboration nk'iyi ishobora kuba imara amezi 8 itari bwakwize ico gitigiri 1 million views, abandi bayacelebra mu ndwi imwe mu ndwi zibiri. Aho hakujya akanyaru murabizi umaze ukwezi utarakwiza 1 million views babona ko ari ikintu kitameze neza. Ariko ishima cyane kuri iyi ntambwe tuba tugeze ko urabona ko biba ari ibintu bidutegurira kugana mu byiza. Aha rero mvuga gute twibukanya amajambo Sadbi wenyene yavuze. Urabona ko ubu wese Sadbi ntakigwana no gukwiza 1 million views kuri channel yiwe ya YouTube, no, ahubwo kenshi gashoboka abari kagwana cyane n'ama collaboration cyangwa ariko agwana cyane no gukora za ndirimbo cyangwa ya music iza ikora ku mutima w'abarundi cyangwa akora za music zidapfa. Turabizi yasohoye nyinshi, harimo birateba n'ubigitrendinga, harimo indirimbo nyinshi zikora ku mitima y'abarundi. Ubu niyo ngwana ariko aragwana, ariko kandi nk'abarundi ibi byari bikwiye kuba ari ikintu by'ukuri cyari gikwiye kutumaka nk'abarundi yuko dukwije 1 million views ubona umenga ni ibintu vya danje. Bimeze gute? Mwe mubibona gute? Ibi ni bya bindi twiko turagwanira umuziki w'u Burundi. Je ndababwiza ukuri inje mwisasangura ntaho mpagaze kabisa. Ico ndabemereye cyonyene ni kwamenamwo ikizaba cy'umunezero mwisasangura rikomeje canke mwisasangura riba riri open canke ryugurutse canke ryuguruye. Aha icyo mvuga ni ba bantu tuba dukunda umuziki w'indundi. Nta mpamvu yuko tuza gucelebra 1 million views mu mezi 8 kandi twari kubikora mu ndwi 2-3 cyangwa mu kwezi kumwe tukaba turagiza ati paf Dramati byarabaye mu minsi mike ndanamuramutsa ahari. Ariko kandi twe dukunda umuziki w'indundi, we mu papa we mu mama abajene ndanabashimira cyane n'abantu vy'ukuri bona ko bitaho cyane ivy'umuziki w'indundi. Bariko bamaze iminsi bakora ama challenge kabona ati vy'ukuri iki kintu kirafise poids abakobwa bacu, the smart girls dufise. One congratulations namwe muri ko murabikora neza kandi thank you. Aba promoters bamwe urabona ko vy'ukuri haba hari aba promoters b'umwuga, hariho n'abandi vy'ukuri tugayira ukaza wumva biriya bintu byo kuvumbura man. Iyi music yacu turakwiye kwishiramwo education, turakwiye kwishiramwo kwiyubara no kwiyubaha. Aho hakujya baturusha canke abandi promoters baturusha iki discipline mu kazi. Then ibintu nagiye kwa ndayibona ndavuga ati why umuntu adashobora guterera soon as possible. Ndaza ndabwire mentors 3 canke piriye canke uyu mwaka tuba tubanamo canke canke amashiga 3 yo kugira ko vy'ukuri tubanaye dutera imbere. Ibi rero ndaza nabisanisha kuri Sadbi uyu numwe mu aririmbye atakigwanira ibintu vy'ama viewers, ariko agwanira cyane gukora indirimbo ziza zikora ku bantu vy'ukuri, za ndimbo zidapfa nka za ndimbo zaba Chancho Amis, indirimbo zaba Christophe Matata n'ubu zikivugwa. Aha rero mu Burundi then ubu rero nico kibazo twa dukwiye kuyumvira. Murabe namwe ejo canke hirya ejo ndaza ndamena mu kiziba cy'umunezero ndabereke umuziki wo mwaka wezo nga mu Burundi abantu bagiye kuba bagaragara collaborers ama collabo ari international sikirenga, abaririmbye y'abarundi basohotse sikirenga, turabazi mwese turabizi. Ivyo rero tugiye kuba twinjira by'ukuri mwisasangura jour turabira hamwe ico umuziki w'u Burundi ico twawuterera aharakanenge kandi tukavuga apana kwinjira muri kakagwe ngo dukorenge ivyunguka men nta turashika muri kubyumva, nta turashika turacirondeza. Ariko nshimire cyane ku barundi bakora cyane, nshimire cyane ku bantu baraje ushinga n'umuziki ndundi. Abantu bateguye ama evenement y'umwaka wo gusoza umwaka nabone dufite ico tubanenga guys. Ndaguhamagara utarakona sabone men ubu ibintu ngiye kuvyifatira mu minwe soon as possible tubandanye dukomeza hama
n'abandi bagiye baravyifatamo neza mu minsi no kubankuraje hanyuma tubabwira ati aka kantu kosora shimire cyane rero mwebwe mwaduhisemwo cankwe mwe mudukurikirana ku mazina yanje ni Pasteur Nahimana making sure ko amaze kora sabone cankwe subscribe ndabishimiye cyane genda no kuri Facebook cankwe Instagram hose wandikemwo World Vision TV ubwo nyene ukore follow cankwe suivre tubandanye tubana nishimiye ingene tubanye vy'ukuri ndumva nishimye behind camera yari Live umwe mu basore bayikora neza ndanamushimira cyane thank you and God bless you shimira cyane mwebwe mwaduhisemwo mwebwe vy'ukuri mukora icari cyo cyose kugira tubane dutera imbere nimero yacu iri ngaho hasi iri kuri screen raba we ufise inkuru ishushe canke inkuru vy'ukuri ifise cyo yotwigisha twandikire kuri iyo nimero uri kurabona kuri screen yawe hama tuvugane ari ikintu kiza kutwubaka kitwubake iyo ni nimero izo ni nimero ziwanje zikora kuri WhatsApp na appel simple 24 hours mukomve kano kana 24 heures je nimero yiwanje online na appel iba iri passable kabisa tubandanye duteza imbere umuziki ndundi ikiganiro cyacu vy'ukuri ndumva ko cyari kiryoshe ariko mpamagarira abarundi bene wacu nitube nkaba bandi ba cerebra intsinzi abandi barari comment dirais abandi babibona umenga ni ibintu bisanzwe no abarundi shigikira umuziki w'u Burundi 1 million views mu kwezi kumwe tuwe tugize ati pafu tuyikwize hama tugwanire no kushika vy'ukuri ku ntego zo kubona amafaranga ku bastari bacu kubana ubusesanguzi hagati yabo urukundo n'ibindi uyu mwaka ndabizeje yuko vy'ukuri ibintu bizogenda neza ibintu bitatu mugende kuba mu binota ahantu tugiye kuba tubana navyo tugiye kuba twinjira cyane muri education cyangwa education tugiye kuba twinjira cyane ku makuru cyangwa information cyangwa information hamwe n'isesangura rigiziki risobanutse bwira mugenzi wawe abwira mugenzi we vy'ukuri ko uyu mwaka kabisa tuje turi show ndanabipfuriza cyane kandi umwaka mushasha ndanabishimira cyane ku mazina yanje ni Pasteur Nahimana ushobora kuyansanga ko kuri Instagram yiwanje canke Facebook ni ukandikamwo Nahimana Don Pasteur aho nyene uhita umbona iyi mwariko murakurikirana ni World Vision TV ni television aling kuva muri World Vision Company soon as possible World Vision Company iramena hanze ama activity canke ibikorwa vyayo igiye kuba ikorana n'abarundi abanyamahanga n'abandi benshi ku bantu bifuza kwamamaza canke publicité soon as possible namwe turabakira tubanze twiyubake hama tubanze tugere kure ndabashimiye cyane Imana senga n'Imana nkorera ibahezagire ndishimye cyane gusubira kubana namwe wari umunsi mwiza vy'ukuri aho ubona twarondeye turaronka ivyo tutarose navyo nejo no munsi ndabishimiye cyane rero ndabakengurukiye Imana ibahezagire ciao ciao God bless you thank you